je nukuri ndarembye ndarembye nimuntabarize bankurino je amaraso yakamye kandi ngwara mu nda ndaribwa nkarandukura bikandandura umutima amagufa y'ingingo zose akanja umugongo ukanja igufa ry'umugongo riranja sinirya ibiki amaraso yarakamye hasigaye guhenuka gusa nukuri nimuntabare kuva ngwara nshika ngaha maze ukwezi n'iminsi 10 nimuntabare muntu nkure muri iki gihugu naragwira munzoba mukoze nukuri ndabingiye nawundi ngire ndahagwe amaraso yarakamye ndaribwa umubiri wose igufa ry'umugongo riganja nukuri nimuntabare munkure muri iki gihugu ndabinginze muzoba mukoze muzoba mukoze nimumfashe telefone nta wundi muntu ayikorako telefone ikora ku muntu mweneyo gusa abandi bose baba bugaraniye mu vyumba kandi tuba twicaye impande y'ababosi ngaha tuba turi impande y'abashefu niho tuvugira n'ibindi mba ndiko ndabirungika mw'ibanga bukebuke nyamara nukuri nibadufashe amaraso yaka yitwa Ndihokubwayo Emeline ni umurundikazi ari muri Arabia Saudite. Ubutumwa yaburungitse kugira bushikire ambasade y'u Burundi inyuma yaho yituye uwamurungitse muri Arabia Saudite yitwa Terasi Tuyisenge Terasi akitura Saidi kuri ofisi yamurungitse isanzwe ikorera mu Gatunguru hanyuma ntibagira icyo bamufashije. Yahisemo gutabaza kubera ko agomba apfire ku biro aho bamujanye, ahubwo batangiye gukora amanyanga adasanzwe ari none bateguriye uyu munsi. Agence yamurungitse kuva mu Burundi ni agence iri aho bita mu Gatunguru irongowe n'uwo mudeje mubona ngaha yitwa Terasi, yitwa Tuyisenge Terasi. Ni agence de recrutement de travailleurs migrants burundais vers l'étranger. Iyi agence isanzwe isafirisha abantu kuva mu Burundi ikabajana muri Saudiya. Ikintu navumbuyemwo ni giki? Uru n'urucuruza rudasanzwe nibaza ko babinyegeza leta, kandi mu by'ukuri leta ibimenye ngira ntiyoborohereza. Nimunyumvire namwe. Mu masezerano bafitanye n'abakozi baje gukora muri Arabia Saudite, mu mezi 3 amezi 3 ari ku kazi baca bahembwa amafaranga yabo n'umubose yamuguze. Mugabo iyo habaye nk'ingwane yo kugwara ivyo ntibiraba umukozi kuko yagwaye. Uyu rero yaragwaye kandi amaze y'amezi arenga 9 agira apfire ku biro. Ubu rero baciye bagira umugambi iyo wakozeyo bafise naho bitaburira amatike y'indege bonyene bagize ama agence yabo, baca bakotiza amafaranga, baca bakubwira ugakotiza amafaranga mu muryango wawe canke ugakurisha itongo canke bakora ukayatanga kugira gusubize mu Burundi. Ubu yaragwaye agira apfe. Umubose we yaramurungitse kuri ofisi, igihugu cyaramusoreye ivyangombwa ngo atahe, mugabo ngo kugira atahe arinde kugurisha itongo. Reka mwumve umugambi bakoresha. Hano barafise uwitwa Karine akorera muri Arabia Saudite amaze kuvugwa mu gukubita abakozi cyane. Ubu rero babatera ubwoba ku biroti gurisha itongo kugira utahe. Reka mwumve ngaha. Bonsoir, ni bon meze neza. Hama procedure za Emeline zaraheze, rero hageze ko mugenda kugira ticket. Ushaka nababwiye mubishoboye kuzikata mwavyigira, mugabo muca mugira Riyade, ko ari muri Riyade. Bisaba ko ava muri Riyade aza muri Bujumbura. Ya, hariho rero Riyade aca muri Ethiopia akaja mu Burundi, hariho haca manza guca muri Qatar bivana cyangwa aca Dubai. Izo bazobereka ama procedure hari amubwiye kutabuza inani. Mugabo barashaka kubaza exact hari muvuge Riyade. Kuko bisaba ko aca muri inani, ko aca muri airport ya Riyade, ko niho turi hafi yabo. Ya, canke mbonye ibyo bagora muca muja kuri office murabetera canke murabe Saidi kugira bafashemo ukata ama ticket. Ejo kandi ejo kwera procedure zaheze. Yena mu kata ticket ibonetse umusoro wose ni haca agenda.
nuko sawa merci. igihugu arimo caramaze kumuha viza yo gusohoka kubera ko nta ntambamyi afise n'umubosi warazi ko agwaye. Mugabo bano aho kugira ngo bamuhe itike yo gutaha urumva murungitse agende kubiri wabo aho bacuruza amatike canke nimbere ya agence yabo sinzi niyo baba batahafise. Mu masezerano bafitanye uyu baramufasha kuko aragwaye agataha n'umubosi we yaramurekuye na pasiporo yarayitanze n'igihugu cyaratanze viza yo gusohoka, ariko bagaca banka bakabanza kumutera ubwoba ati udatanze amafaranga uciriye itike y'indege ntutaha. Umuntu mwumvise nkuko ameze reka mwumve ukuntu aririra nyina avuga ati ndapfuye tuma mugurije twanje twose ntahe munyumvire. Ndabibutse yuko leta y'u Burundi mu kubaha lisansi bano bantu aya ma agence babanza kumvika aho amafaranga batanga. Umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu yarabivuze mu n'amashinga amateka naravyumvise avuga yuko hari miliyoni 50 batanga z'ingorane nk'izi zaduka ku muntu akagwara canke akagira ibyago bakoramwo mu kumutahana, ariko sivyo bakora kandi ibi leta ntavyizi. Ndashobora kuvuga ko atavyizi mu by'ukuri, niyo mpamvu ambasade ibwirizwa guhaguruka. Mwumva ukuntu aririra nyina. Hema ma jewe nije ndo mwana wawe ma nambwira haguruka mawe mumfashe jewe mve muri iki gihugu n'ukuri vugana na mama preze ma mukoresha uburyo bwose niwe wambyaye ma ndabiko nokuba muri iki gihugu ndaronzera amaraso yarakamye ma nimuhaguruke muntabare mwavuze ngo umwana w'inditi ngo ntakugura utotsi ukwezi kurahera kugatangira n'ukundi ndiko mboroka nimuntabarize nimuntabaze bankurire ukamenga nimunyumva nimba ari uko nguma nkoresha amarira mwavuze ngo umwana w'inditi ntakugura utotsi aha mwabona amenutse mwavuze ngo umwana w'inditi ntakugura utotsi aha mwabona amenutse. Urumva ukuntu amerewe nabi ariko arira nyina ati nimugurishe nimwiyaranje ntahe. Kuri ofisi aha muri Saudiya ubu Karine arabugarana, usohoka baguha telefone bakubwira ibyo uvuga n'ingorane ufise ntuzivuga. Naha ndazi yiyahuye nibabona n'iki kiganiro ndazi baramwica, ariko mu mwice mufise naho muzomuhamba mufise n'ukuntu muzomutahana canke nyene muzomushingura yigumire hiyo. Mugabo ibi byose mubikora mu makosa kuko umuntu agwaye mwamukwiye kumufasha agataha. Amaze igihe kinini cyane agwaye mw'abantu mwe. Vyatumye nitura umwe mu miryango yabo. Ndashaka kugira ngo ndamuhamagare umwe mu miryango yabo kandi ndamuhamagara mwumva. Ndamuhamagara mwumva ndamubaza ukuntu byifashe. Allo? Amakuru yanyu mwe murabibona Emeline sibyo? Mugerageje kuduza akajwi nigenda babaze ikimwe ku bijanye na Emeline bimeze gute? Emeline gushikana amakuru yiwe tuzi kuko nta telefone arayifise ariko ahantu yahiti yakorera nta wifi bamuha. Bamuha wifi ari uko bamuhemvye. Iyo wifi yayikoresha abwira umuntu arungikira amahera ati narungitse amahera aca murungikira iresi. Sivyo nagomba kubabaza ariko kugira ngo ntiturambira abantu ubujedi live mu kiganiro nashaka ndakubaze ibijanye n'ubuzima bwa Emeline kuko ameze gute iyo ari muri Saudiya? Gushika ubu Emeline ntari ku kazi. Ari kuri ofisi ino muri Saudiya. Wowe nawe usanzwe uri hehe? Wowe tuvugana usanzwe uri he? Ndi muri Saudiya. Nshaka umbwire rero ibijanye na Emeline kuko ari kuri ofisi gukora iki? Nubwo nzi ko bizi ariko nagombye ko abadukurikira Emeline yaragwariye ku kazi. Agwariye ku kazi umubosi wiwe ntiyamuvuje. Yarahamaze igihe kingana iki?
yarahamaze amezi 9 10 yaraburamo yarahamaze amezi 9 ego amaze kugwara umubosi ntiyamuvuza nta telefone afise ngo atabaze bamwe kwita mw'ibarabara kugira igipolisi kimutore kuri ofisi yamurungitse bamurungike mu Burundi ataye kwivuza amaze kugera ku gipolisi yahamaze iminsi 10 tutazi iyo ari umunsi umwe niwe yatwandikiye ati ndi ku gipolisi tumaze iminsi 7 adasubiye kutuvugisha twaragiye kuri ofisi mama wacu yaragiye kuri ofisi nyina wiwe yaragiye kuri ofisi ajyana na mwene wacu bashitse kuri ofisi avaho kugenda kuri ofisi mwene wacu yaratelefone Terence ni inde? Terence ni uwutwara hirya kigo Directeur General. Ikigo kitwa gute? Ikigo ntaco banze buko je mu gusafira sico naciyeko mugabo mbari sajiri agence sajiri numbazi. Yaramubwiye ati ni agence de recrutement de travailleurs migrants burundais vers l'étranger. Kwanza umunsi atoroka Deje yari yagize mariage. Umunsi aja mw'ibarabara. Yego. Ipolisi kimufashe buke twara telefonye uwitwa Saidi niba wungirije Deje ntavyonzi. Telefonye ije atubwiye yanditse message y'indome zine. Yego. Genda mwitwaraho mushaka ubu ufise ubwira ninde. Mwene wacu undi ari ino. Nishavugisha yamwishuye ati inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bamurungika abantu yo mubarungitse bakurikirane kuko uturungika mwishimye kubwo inyungu zanyu. Niyo kugize ibibazo dukurikirane kuko inyuma y'ubu buzima hari amubwiye yuko yaciye amubroka. Amubrotse mama wacu na mwene wacu baratelefone Terence. Uyu Deje inyuma y'iminsi 10 igipolisi cyaramutwaye kuri ofisi yino imutwaye kuri ofisi yino yatwandikiye yatubwira ngo bantegetse kwirihira. Message ni yakoresheje yicu bantegetse kwirihira yaciye ava ku murongo. Yabitegetswe nande? Yavuze bantegetse kwirihira. Yego yabitegetswe nande nivyo nagomba kumenya. Ofisi yino ngo niyo yabimutegetse. Batelefonye Terence uwo Deje w'ico kigo cyamusafirishije. Bariko baramubona abantu. Ico kigo cyamusafirishije mwene wacu ari mu Burundi. Yamubwiye ati jewe ndi mutoya wa Emerine. Gushikira isaha ari mu kigo muri Saudiya aragwaye dukeneye kataha. None yatubwiye yuko ofisi yariye yamutegetse kwirihira none bigenda gute? Ngo nimuzana amahera. Yababwiye ngo nimuzana amahera atari munsi y'amadolari $500. Aramubaza ati none ntitwokwitaburiza itike twebwe? Akimubaza ati ntitwokwitaburiza itike yaciye akupa telefone acagira akamubroka. Abaye wakabira broke. Bukeye baja kuri ofisi mama wiwanje n'uyo mwene wacu n'umugabo wanje bavuganye n'uwitwa Saidi.
Saidi yabishuye yababwiye ngo genda muhira mutekane, Emeline azotaha gushika isaha mabuja wiwe ariko agwana no kumutaburiza itike. Barataha turatekana. Nari mwari mwabwiye ko agwaye ariko dutashe haciyemo nk'indwi irenga baravuga ati none ko ibi bintu bidapasa ni biki? Tukivyiyumvira Emeline acara aratwandikira kandi nimundihire itike ntahe basi nimugurishe, nimuraba n'ikintu mugurisha mungurire itike ntahe. Tukamubwira twebwe nyamara ntituzi iyo turiho itike kubera deje yatubwiye turindire azotubwira. none murafise none mwari mufise amahera canke murafise amahera ko nyamara twaturakuye hehe n'iryo tongo twari dukeneye kugurisha ko twabuze n'ubugura. Kandi amatongo ya ruguru urazi kuronka umukiriya biragoye. Okay, mamaze kumubwira yuko ata amafaranga mufise muri kumugurisha itongo uyu munsi, none vyifashe gute mu masezerano kwanza mufitanye ko nawe numva wasafiriye bigenda gute iyo umuntu agwaye ari muri Arabia ashatse gutaha? Masezerano jewe ikintu nzi, iyo utaje ko ari impamvu ikuvuyeko wagwaye atari kuvuga ngo noneho utashe ari hamezi tumaye no muri Arabia uyamaze icyo woba cyose urataha mabuje wakurungika, sinzi ngo ni mabuje wakurungika, sinzi tikiyiva n'amezi angahe? 3. unamaze amezi 9 hafi 10. 9. Kandi aragwaye. Sinumva igituma umuntu agwaye akeneye kwivuza ukuntu yofata n'iryo tungo basazoyigurisha yivuza acarigurisha kugira atahe, hama ntiyashika azohitapfa kibamuhamba. Bino bintu none ndagomba ndababaze, hariho ahandi hantu mama bitwaye kuko iruhande yizi agence zibarungika zitabafasha hariho ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia, kandi je ndabashimira kubera ko hariho ivyo mbona bagenda barafasha mu by'ukuri iyo babibonye niyo twabibahaye. Ibi bintu mwamwari babwiye ko numva biteye ubwoba. Ambasaderi twaramurondeye ubwa mbere na mbere bikiba twaramurondeye turamuha na pasiporo y'uwo mukobwa Emeline. Ndibuka yararungitse ifoto iriko ibintu by'ibinimiro byo byino. Nyuma yaho twarandika asoma, tukandika agasoma ntiyishyura. Urundi muntu twarondeye aratubroka, nawe nyene yaratubrotse. Uyu mugore akurikirana abagore nyene bari hino babagize ibibazo. Karine yitwa Karine. Yitwa Karine, twaramwandikiye ku nimero ziwe zose twari dufise nizo twahawe n'abagenzi. Uvuga gusa ikibazo ca Emeline yaca kubroka. Murakoze, nta bindi byinshi nagomba kubabaza, nagomba muduhe umuco gusa kandi umuco turawumvise. Hano nashaka mbandanye kwiganirira n'abantu turi kumwe ngaha kuri hano kuri runo rubuga, ndabereke amanyanga bakora iyo umuntu ageze kuri. Reka ndabashimire kwanza mwe nimba mwere mu bikorwa byanyu, ndabasezere nina bakenera ndongera ndabahamagare. Okay. Nshuti zanje bakunzi munkurikira, nagomba banze ndabibutse ikintu kimwe. Uyu mubona igitubona mushize ngaha nuko ari we arongoye kino kigo, ni bambwiye ko ari directeur general, sinzi ko ari byo ariko nibaza ko ari byo ko biri kose kuko nabihawe n'abanyene. Ikigo ciwe nico muri ko murabona mwabonye kirengana ngaho
twagerageje kuronka amasanamu yaho kugira ngo muhabone nabo mubone abantu bari bagejejwe kugira neza abanyagihugu bakabafasha kugera mu bihugu kurondera ubuzima mugo bagerayo bagasha bahinduka bagashaka yuko n'amafaranga bakoreye bayagura amatike y'indege kandi muzi yuko ibyo bintu bitemewe mwumva yuko iyo umuntu agwaye nimba aho umuntu agenda gukora muri Arabia yagwara agaca yiri itike y'indege byo bitangaje ndakeka ibyo bintu siko bimeze kuko mu byo tuzi iyo bikuvuye uvuga ati ndasa akazi ngomba gutaha aho wokwirihira ariko umuntu agiye akaguma muri kontra bamujanye ko ibibaye nyuma y'amezi 3 ntibibazwa uyu muntu bibazwa umubose wiwe nimba n'itike y'indege ntihenze yo bayiriha byangombwa akabitanga neza umuntu agataha neza none nimba igihugu cyamaze kudebloka uburyo na vyangombwa kugira ngo atahe uyu munyagihugu agoreweyo babura kumurekura kuri ngo yitahire bamuhe n'itike y'indege atahe bagaca bafata umugambi gusa wo kumwaka telefone bakaza mu telefone yabo ngo ari yakoresha hano ngo bandabumvisha kandi kantu n'abanyamanyanga dasanzwe reka mwumve hano bamubwira ati vuga ibi bwira mama wawe ibi nawe ati mama camugurisha itike camugurisha rero haba muca mugenda ku biro muri amafaranga hanyuma ntahe n'ukuri uyu munsi nyene ndapfuye byanambabaje cyane Bite mama Prince umeze neza ndaho nanje ndashima hama urumva madame wacu ngaha akubariye uwo madame wabavuga rero ni Karine umugizi wa nabi mubi ngo ni madame oya si madame n'umugizi wa nabi vraiment kuko abantu bashobora mwidogera aranabakubita ibi narabivuze kwanza babakubita gute kwanza bakubita gute aho hantu we uvuye mu kazi ukaza kuri office bagashatora ibintu bagukubita uri umugore ufise abana n'umugabo ugakubitwa n'inkumi canke n'umugore nyene nkawe ivyo birumvikana warabakubita gose ko muja kuntaburiza ticket hama muce mubikora urabona tonto umubwire tonto acahamagara ntuzeya Deje Terasi aca bajana Uyu. mbe wavuze ihe aca bajana na Saidi na Deje aca bajana muri rohero muhiriwe reka ntimugire nturabesha ibiko bivuga na Karine ubu bakora nabo muri Arabia bace bagenda muhiri wabo gutabura itike y'indege reka mu vyumve mwavyumvise muri rohero kwa Saidi iwiwe ahandi atari kwa Saidi muri ville baragira muce mugenda hariya muri ville mubaze Deje muce mujana umva nurucuruzwa ni commerce bibereyemwo basha ntureko barafasha abarundi n'ukuri leta izi ngo ireka ifasha abarundi baje kurondera ubuzima muri Arabia aba nabo bari muri commerce yuko n'udufaranga twotunze imiryango duce twongera tugasura mwaje amashirahamwe yabo akaba aribo bayajya nimba mwogenda ubunyene kandi hiyo hari cyari kare camuvugana na tonto muce mutora amafaranga canke muce mutelefona Deje mumubarire canke ejo mu gitondo ticket bazoronke iri muri PDF and document baza fotore gusa no iri muri and document no amateka yose baboneka kandi bamanzi bayiverifye neza hama umva wavyumvise ejo muzoce mwitabuza kandi muzotabuze itike nyene nimba muzotabuze ejo nyene mwijoro namba muzotabuze ya vendredi nyene mwijoro iri hafi kuva ejo gushika vendredi kandi muba mukoze sawa bino vyatumye nca ndondera abavyeyi buyu mu Emeline barandahira ati yagumye tubwira dutabura itike ariko ikingoro gitobe kimwe dufise ni wari yatwemeye kugura parcela yarase kuyigura ati ikintu gusa tubwira aguma aturirira natwe tukamwizeza mugo tumwizeza atamafaranga dufise nikimenya menye ntayo batabuye nta niba bazotabura batorose amafaranga igihugu cyamaze kumurekura atahe bamugumya gute arinde kugurisha itongo vraiment
ahantu kwa Saidi bavuga batabona amatike y'indege burya leta irahazi. Uyu Deje Tuyisenge Terence wumva aca atora umukozi akamujana famiye hagenda gutabura amatike kwa Saidi muhira, ibi bintu burya leta irabizi. Bo sindiko ndabinjira mu kazi mugabo iyo umuntu agwaye akaba afitaniye amasezerano na n'umukoresha nibaza ko yubahirizwa. Inshuti zanje nagomba banze ndabasangize ubutumwa bw'umutabariza bivuga neza kuko murumva ko wewe ku telefone yiwe ntibikunda. Hano tumaze kuvugana n'abo mu muryango wiwe, mwavyumvise ukuntu vyagenze, ukuntu bamuryamajyamiye bamurenganya badashaka ko ataha mpaka ngo ndigurisha itongo atahe mu Burundi. Bino bintu ndazi ko leta atavyizi, niyo mpamvu bikika mu kiza. Reka twumve umutabariza hano. Mwiriwe neza canke se mwaramutse bivanye naho muherereye. Turafise umuntu agwaye aremvye agomba gupfa. Yaragwaye amaze kugwara arabura uko amenyesha umuryango canke se ibiro kugira ngo aronke ubufasha. Arasohoka aja mw'ibarabara yegera igipolisi kimufashe. Igipolisi kimufashe kiramurungika ku biro vyari vyaramwakiriye muri Saudiya. Ibiro vyamwakiriye muri Saudiya kugira bimufashe ngo atahe aje kwivuza vyaramubitse. Turatabaza nk'umuryango, turavuza induru, turegera ababijejwe, tukabandikira. Uwo wandikiye agasoma agaca yinumira. Uwo wandikiye agasoma agaca yinumira. Aho ni mu Burundi. Muri Saudiya hariho uyundi mukobwa abijejwe yitwa Karine. Naramwandikiye jewe nyene message nyinshi, apere nyinshi, aca aramburuka, nta n'ijambo na rimwe yambariye, yaramburutse gusa. Turarondera ambasaderi w'Uburundi akorera muri Saudiya agasoma ntiyishure. Turarondeza hirya no hino ubufasha, abavyeyi barashika ku biro kugira ngo batabaze barabe ukuntu umuntu yotaha, barabirukana. Harageze igihe Emeline baramufungiye ahantu mu biro, bamwugaraniye ahantu, ntashobora no kwifotora n'ifoto ngo arungikire umuryango ababwire ati jewe meze uku meze oya. Bamuha telefone bamuhagaze hejuru, vugana n'umuryango, babwire ko ukiriho dusubize telefone bakaba barayitwaye, iminota 5 akaba aragiye, aza arurira ari ndapfuye nimuntabarize. Nukuri umuntu agira duce mu myanya y'intoki turaba. Bamushizeko iterabwoba ngo niyirihire itike y'indege. Bamaze kumushirako iterabwoba ibintu aravyemera, avuga ati je hakomfa reka ntume ngenda ngo imbere y'umuryango, hakomfira mu mahanga. Tumaze kwemera ko tumurihira itike, baciye tuza turabandikira bagasoma ntibishure. Abavyeyi bagera ku biro bakabirukana ngo genda murindire. None bumva bifuza ko abo bantu bashaka umuntu apfe aduce mu myanya y'intoki turaba. Baramukanze aremeye, baramwugaranye, nta kintu na kimwe ashobora gukora, nta n'amazi yo kunywa ashobora kuyiha, yarakamye amaraso, yarumye arera. Dufise ivyabona vy'abantu batuzi baca kuri iyo ofisi aho afungiye, baramubona ukuntu amerewe, ukuntu ahenurwa n'umuyaga. Nta kintu na kimwe kibaho cerekana ko ari umuntu usibye ijwi gusa risohoka uryumva kuri telefone. Nukuri mudutabarize turabe ko uyo muntu yotaha mu gihugu c'u Burundi akiri muzima, kumbure nimba ari upfa agapfa yageze mu muryango vyanse, canke se nimba ari gukira agakira tukamuvuza, ariko yashitse twamubonye. Ariko umuntu ntapfe turaba, bamukange bamushireko iterabwoba ngo niyirihire itike y'indege, aravyemeye. Navyo nyene amaze kuvyemera bace bahora, umuntu aza arabandikira bahora. Ese none ivyo bintu nibiki? Urabandikira je nyene naramwandikiye Karine, je nyene ndamwandikira ama message menshi ku nimero zibiri zitandukanye ziwe akoresha. Karine muri Nestmart Recruitment Office ngaha muri Saudiya yaciye ambroka atanyishuye. Ndarandikiye abashefu ba ofisi yo mu Burundi baranka kunyishura. Umwe yaramborotse uwundi arasoma ntiyishura. Abavyeyi ndabarungika genda mushike kuri ofisi mubaze ikibazo gihari, barabirukana. None tureke umuntu apfe? Cyo bwanje narigeze kwivuganira n'uyu
uyu agwaye. Nagomba ndabumvishe audio yandungikiye ambwira ivyiwe, nari namusavye ko yobimbarira nyene kugira ndavyumve nanje. naje muri Arabiya itariki 16 nahagurutse mu Burundi itariki 16 z'ukwezi kwa mbere 2024. Niho nahaguruka ku kibuga c'indege itariki 16 z'ukwezi kwa mbere mu 2024. Hama aho nakora kumpemba barampemba gusa vya nabi kuko hari igihe hamwe yayarungika mu marundi, ahandi akarungika yadakwiye, ahandi akarungika akase menshi ugasanga bankase nka 65. Yego mbona nyene ndabaye nabi, inzara n'ibindi sinafungura, mbona ko nohava ndahamerererwa nabi. Ncanda rero ndasohoka nja mw'ibarabara, maze kuja mw'ibarabara igipolisi kiramfata, nja ku gipolisi nahamaze imisi 10 ndi mu gasho. Niho rero baca bankurayo banzana ngaho kuri maktaba nyene kuri ofisi. Kuri ofisi ndaho gusa nyene ndagwaye, nariko nsaba ko bomfasha nkaraba ko notaha muhira bakankurikirana ko mfise ikibazo c'ubugwayi. Yego kandi ubwo bugwayi nashaka ko boja kunkurikiranira mu Burundi kuko ngwaye mu nda. Mfise ikibazo co mu nda sinokubwira ngo ingwara ngwaye niyi. Nasaba rero ko bontwara mu muryango ukankurikirana. Gusa uyu adukurikirana ngaha kuri ofisi yari yambwiye ngo ntuze passport yanje ngira bloke, ngo ntibanyemerera gusohoka, ntibaranyemerera gusohoka igihugu. Sinzi ngira ni boss wanje yabigize, sinzi uko babikora. Burya rero nari nagiye kugira gukubita zirya ntoki zine mwiyondwe, nari nagiye gukubita intoki zine hariya, nibo ari ukuborokora mba ari biki sinokubwira, gusa ngo igihugu ngo ntikirandekura, ngo sindaronka uburenganzira bwo kuva ngo muri Arabiya. Kandi nanje numva merewe nabi, nukuri ndamerewe nabi. Ni hamwe nyene ho kubaho kw'Imana kuba kugikingiye umuntu. Niyo mpamvu rero navuga ati bari kunkurikirana, hama icyo gihugu kikandekura, bakabinkorera kikandekura, hama nkataha umuryango ukaza kunkurikirana. Je nico nariko ndasaba kuko namaze imisi 10 mu gasho, aha kuri ofisi ndahamaze indwi 2. Ubu ntangire naratangiye indwi ya 3 ndi ngaha kuri ofisi. Nuko bimeze. Uyu adukurikirana ngaha kuri ofisi yari yambwiye yuko norindira kuko bari bambwiye yuko ntabura itike nokwirihira. Nari navuze ndabivuga hariya muhira ngo bantaburira itike yo kunkura ino kuko bavuze ko nirihira. Hariya muhira ngo bantaburira itike yo kunkura ino kuko bavuze ko nirihira. Rero yari yambwiye ngo ndababwira bo muhira barindire gutabura itike ngazobabarira kubera ko ngo igihugu giterampa uburenganzira bwo gusohoka. Sinzi rero ngo kizompa uburenganzira igihe kingana iki, kandi nanje ntamerewe neza nyene muri ivyo bibazo by'ubugwayi. Nta vyinshi niba mvuga, burya ngaho inkuru zirakwiye. Byumvikana ko ibi bintu mu by'ukuri birababaje. Umwana w'Uburundi aragwaye kandi yitwa umutware uvuze ngaha irenga rimwe. Ico ntemera gusa nuko ibintu bakora vyemewe n'amategeko. Sindi umuhinga mu vy'amategeko mugo ndazi ibintu bakora, aya ma agence akora ntivyemewe n'amategeko, ko umuntu agwara yagiye ku kazi hanyuma agasaba gutaha hanyuma bagaca bamubwira ngo yirihire itike. Uyu yoba amaze ukwezi kurenga kuko duharuye iki gihe yavuga
iyo abantu basaba gutaha bafata kumbure nk'ababa batorotse baramara n'amezi menshi, hari n'abafungwa kubera ko baba babonye yuko bagize amakosa, ariko nk'ubu mw'iki kiringo vyumvikana ko yari akwiye gutaburirwa itike agataha. Rero twe tuyisabira abantu bose babijejwe n'ukuri iki kibazo bakimenye, bamenye ko kihari. Ejo nitwe twumva batubwira ngo umuntu akeneye gutaha amayiti. Aha umuryango w'uwo Emeline muzoce mwitura ubutungane n'ukuri, mwitura ubutungane kuko urumva aratabaza, n'abatari bwabimenye turagerageza tubibashikirize babimenye nk'uko twama tubikora, mugabo ntihaze hariho abantu barengana. Abana b'u Burundi ntihaze bararengana, barenganywa n'abantu bariko begeranya inoti, biyegeraniza amafaranga, bunguka hagahomba bamwe. Ndabashimiye. Kino kiganiro nivyo ngombwa tuzokigarukako gushika tubonye yuko vyafashe umurongo mwiza. Ndabashimiye, ndabakengurukiye mwe mwafashe akanya ko kubana natwe muri kino kiganiro. Mu kurangiza ikiganiro twe dusaba ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia Saoudite kuvira hasi kino kibazo. Ico tuzi coco ko wumva n'igihugu cyarinze kimurekura yarose ntuzenya viza yo gusohoka, ambasade yaramaze kubimenya irabizi. Ikiba gisigaye nuko ikikora nk'umuvyeyi nyene ikamufasha hanyuma akitahira. Abana bafite inyungu zabo barondera, izo nyungu bakaziguma bazirondera nyene, mugabo ambasade yo yakoze akazi kayo. Hano ni ahayo. Ababobo murumva ko bamaze kugira business bino bintu, ucugenda muhiri, ucugenda kwa Deje, ubudeje wabo Terence agaca kujana muri Rohero kwa Saidi, bagaca bagutabura itike y'indege. Urumva bazicururiza mu nzu. Sinavyemeje mugo mwavyumvise vyavuze umukozi wabo, uwo nyine bariko baravugana ngo ugende ngo kwa Deje, kwa Terence, ngo ama ngo bace bagenda ngo muri Rohero kwa Saidi, hanyuma ngo batabura itike y'indege. Hari impamvu nabivuze gutya, sindavyumvise rimwe kandi sindavyumvise kabiri. Bino bintu birateye ubwoba, nimba ariko bimeze ntaho tuja ntaho tumva. Ibi bintu vy'amashirahamwe ifoko bagerageza kubahiriza amategeko, kuko ndazi yuko ibi bintu suku baba barabivuganye bagisaba uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro. Ndabashimiye rero, ndabakengurukiye. Imana ibagirire neza mwe makuru ikiganiro. Twizere kandi yuko ababijejwe bose bagiye gukora kugira ngo uyu murundi kazi ntahave aburira ubuzima muri Arabia, kandi Imana yari yamufashije akaronka na viza yo gusohoka igihugu. Muri Arabia ntavyo nzi neza, murantunga, bavuga ko bigoye. Urumva yo winjiye uhabwa uruhusha, niyo usohoka uvayo naho nyene bakaguha uruhusha. Urumva bitandukanye n'ibindi bihugu, winjiyeyo uhaba ufise vyangombwa vyaho, mugo ugeze gusohoka ukimenya. Hano ho urumva ko vyose babigukorera, niko navyumvise. Sindabikurikirana neza, nta bushakashatsi nabikoze ko, mugabo mugo vy'abarabu muri Arabia ngo niko bimeze. Rero niyo mpamvu wumva ko nawe arindira hajya kuri ofisi bakabanza gutanga uburenganzira bwo gusohoka igihugu nk'uko bamuhaye uburenganzira bwo kwinjirayo. Murakoze rero, nizere ko bagiye babishoboye, bagiye kugira icyo bakoze kugira ngo ibintu bigende neza. Murakoze.